Nshuti bakundwa bene data ndabaramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo aganze kandi ashira imitima yacu twebwe twese. Ayo niyo nifurije umuntu wese muri twebwe, ayo niyo nifurije umuntu wese muri twebwe. Ndanezerewe ko nongeye kugira ubuntu, Imana ikabona ko bikwiye kubwo imbabazi zayo nyinshi, ikemera ko nkwiye kwemererwa ku imbabazi zayo nyinshi Kristo Yesu akigishiza muri twebwe. Ndanezerewe n'imbabazi nyinshi. Iyo mvuze muri twebwe nuko atari jewe jenyine, haruza kubihabwa agahabwa indishurirwa, haruza kuvyumva akigishwa na Yesu. Ko kwigishwa na Yesu canke Yesu yigishiza muri jewe si imisi yose mvuge, oya ashaka kwigishiriza muri jewe bikagaragara nk'imbuto. Muzi ko ari naco aduhamagarira bikagaragara nk'imbuto, kuko ijambo ry'Imana igirishitse muri jewe riranyigisha, kunyigisha no kuntandukanya na kamere, no kuntandukanya uko navutse, no kunyambura uko navutse, n'urupfu no kunyica. Uko iyo tuvuze gupfa no gutandukanya canke gutandukana, ijambo ry'Imana rero kutwigisha nivyo riduha. Rero iyo tuvuze ko umuntu yigishijwe na Kristo Yesu ijambo ry'Imana, iyo tuvuze ko umuntu Kristo Yesu yigishije muri twebwe, simaka ngo dufate mikro, simaka ngo duhagarare ku gatuti. Nanone bafite ibibazo ngo nibamuhereze umwanya wo kwigisha, ugasanga yababaye ngo nibamuhereze umwanya wo kwigisha, ngo kandi bise ibyo kuvuga umunsi uzobona ko bise ibintu byo kwigisha byo kuvuga, ukabona bataguhaye umwanya, ukumva babaye, ukumva wo kwitwara, kwimuka aho hantu, ukabona abantu bose imenga, ugatanga kuzurinda kubwira abantu uzoca umenya ko ibyo ugomba kuvuga ari ibyawe. Ariko koko Kristo Yesu yagomba kwigishiriza muri wewe, agomba gutanga ubutumwa, akabura ukuntu abutanga. Hakabona umuntu aza guhagarara ngo atangire kugira ngo ubutumwa ntibugende. Koko na perezida w'igihugu ntashaka kubura ukuntu atanga ubutumwa bwiwe, ntibishoboka ngo urinde, ngo ugomba guhagarara ngo uri meya ngo nta butumwa ashaka gutanga mu karere ndongoye, ngo uri Mr. Gahembwe, ngo wowe uri igiki Gahembwe wankira perezida gutanga message yiwe. Ivyo ubona bakwanyira bigakunda, nambara Imana yabiguhaye ntibikubabaze, kubera ko iyo ifise ukuntu bigenza kugira ngo ubwo butumwa butangwe, canke irashobora no gukoresha bonyene kugira ibanze gutunganya ivyo bibanze bikuvemo byo kwanza kwibwira ngo nije ntegeza kuvuga, ngo kandi ngo ntegeza kuvuga iki gihe, ngo kweki batamwanya ngo mvuge, ngo kandi ndabivuga neza, ngo kandi ngo vy'ukuri ngo kweki batanyemerera kwigisha, ngo kandi ndabizi. Urabizi koko ninaco gituma uzana imanza. Arashaka kugira ngo ivyo bintu bibanze biguheremwo, kanza akakoresha bigakunda, bakakwangira pe bigakunda, atari uko ataguhaye ubutumwa, ahubwo ntagomba kubanza gutwara ubwo butumwa utabanje gutunganywa. Mugende mubanze murindire mubatizwe muri mwemu yera. Ntihuzi ko yari yabisigiye ibyo kwigisha, akabasigira no message yo gutanga twabizo bwaritswe na Luka 24:48, abwira ko akwiye kwigisha kwihana no guharirwa ibyaha, ko ari bwo butumwa bwonyere twahawe bwo kwigisha. Hanyuma amaze kubasigira babwira naho bazohera Yerusalemu, ariko arababwira ngo muhanze mugende murindire, muhanze muhatizwe mwuka. None wowe uragomba kugenda utarindiriye. Hari igihe rero Imana ibikoresha muri ubwo buryo bukurindira kugira ngo banze uko kugomba kwibaza ko ari ugaragara wenyene wovuga abantu bakumva, ibanze kwereke ko ushaka kwicara kumviriza, kandi hari ibyo ubona yakubwiye ko ugomba gutanga. Banza wiyambura ivyo, banza ushike hasi. Rero narinje kugira ngo Kristo Yesu ko ariko yigishiza muri twebwe, hama dusangire ubuzima twahawe muri we. Rero Kristo Yesu ashaka kwigisha muri jewe ntavuze, akanyigisha hanyuma bikagenda kugaragara mu vyamwa vyera, mu mbuto zo gukiranuka. Rero naringarutse kugira ngo twongere dukomeze inyigisho tumaze imisi twigana, kandi vy'ukuri narabye ko inyigisho itazoba ngufi, ariko nibisanzwe, kandi uko muhemu yabandanya ampa vyinshi turabisangira. Jesi nirukanga ngo urumva ngo nateza kwigisha kugeza ntanye ibyo wanje, n'ijambo ry'iwanje ari igihe mbaze ko ndarigarukiriza, ari ugasanga hari utundi tuntu twagiye tuza ari ibyanje, ariko kuko ndaca umurongo ndazana urubibe ku ijambo ritari iryanje. Rero naco gituma ikije tugisangira ntabanje kuraba ngo none ngo nanditse ngo navuze ibi, oya ibyo
ibyo si bya mpwemuyera uko abima niko tubisangira. Imbere y'uko nkomeza inyigisho turiko turigaho twari tugeze kurambikwa kw'ibiganza, aho nagomba kugira ngo turabere hamwe muri za ntambuko kugira ngo umuntu aho umukristo ateza kubera atambutse. Ibi ndiko ndababwira n'ibintu birenze iby'idini n'iby'itorero. Iyo ndiko ndavuga itorero si idini rifise umutwe, ibindi idini rifise ibintu bagendera ko wopfa ko wanditswe mu gitabo, upfa kuba warabatijwe, upfa kuba bagufise mu gitabo bavuga ngo uri umukristo wacu, emwe baguhaye umurimo ho giko gukora. Emwe bashimega nico kintu kigaragaza ko uri umukristo. Ubikora neza ugatanga amafaranga, ugatanga ibya 10 bakwandika mu gitabo, bakakubwira umudiyakoni, ubona ko bakunda no kubagira ntibagira buzuye mpwemuyera nkuko tubera mu byakoze no 6 aho barondera abadiyakoni ngo barondera buzuye mpwemuyera, ariko ubu barondera buzuye mpwemuyera barabuzuye imifuko abujuje imifuko, ababize amafaranga afadika ati waje uko umudiyakoni kandi gani nabyo ko kare abadiyakoni batowe kugira ngo bagaburira abera ibyo batanze. Ubu naho tukaba dutanga ibirya bamwe, umva baza gukora iki ngo baza kugira ngo bagaburire abo nyene. Abadiyakoni bari batowe kugira ngo bagaburire abakene, ntagire umukene abamwo, ariko abadiyakoni bari kugira ngo bagaburire ba pasiteri. Naco gituma barondera bafise amafaranga nyene, ayo mafaranga niyo bakeneye. Mu mbabarira ko nyene nagaciye mu kugira ngo twongere twibukanye nyene tubona ahantu ibintu bigeze. Rero imbere yuko ngenda kubaranya inyigisho nari nishatse kuvuga gato, mwene data Clarisse amazusi inyigisho amazusi atuhishurirwa kabisa yahawe na Kristo, rigaragara ko atari we ni Clarisse ni Kristo muri we. Rero hari inyigisho yigishije abazi ikibazo bivuga ngo mbese urya ku giti cy'ubugingo mbese urya ku giti cy'ubugingo. Sinzi ko ushaka kuba nabitomeje ko biri, ariko yarigishe ndatangara. Uzi ko yabivuze nkacyumva mpawe nibutse ko bwa bundi wa muntu Imana yarema atari yarabujijwe kurya ku giti cy'ubugingo. Hinge tugende mumve ukuntu byari bimeze mu itanguriro. Numva imengano haca nagihawe ndiko ndumviriza ubwo butumwa by'ukuri. Imana iduhereza ubwenge bw'Imana muri twebwe, hanyuma ngira ngo mwumvise ukuntu yigishije yagaragaza ko ururimi rw'umunyabwenge, umuntu yahawe ubwenge, ururimi rwe ngo ruhinduka giti cy'ubugingo, ibyo avuga bari ubugingo. Rega mwumve neza, igiti cy'ubugingo ni Yesu kandi ubwenge bw'Imana ni Yesu. Rero umuntu afise ubwo bwenge yatuye akavuga ubwo bwenge nyene, avuga ubwo bwenge. Ukeneye kumva ubwenge bw'umuntu wumva ukuntu avuga, avuga ubwo bwenge. Abahawe ubwo bwenge bw'Imana iyo bavuze nta kindi kintu ururimi rwabo rusohora ubwo bwenge nyene. Naco gituma ruhinduka igiti cy'ubugingo, kubera ko nta kindi kintu bahawe ubwo bwenge bavuga, bigisha ubwo bwenge. Ubwo bwenge ni Yesu, kuko Yesu ni ubwenge bw'Imana. Kufite ubwo bwenge bafise Yesu, bafise ubwo bwenge, kandi iyo bagiye kuvuga ururimi rwabo nta kindi kintu ruvuga ubwo bwenge nyene. Iyo ruvuze n'ubwo bugingo nyene busohora. Ntuza kwirata umugore, ngera yabivuze aho yabigaragaje. Ntuza kwirata umugabo, ntuza kwirata imodoka ufise, inzu ugenderamwo. Ivyo wumva icyo giti cy'ubugingo, wumva ari ubwo bwenge bw'Imana. Ivyo byubatswe n'amatafari n'amabuye aho ivyo bintu babumbye abantu bagiye hamwe bakabumbabumba. Nivyo kuraza kugira ngo twumve abafise ubwenge, abafise Yesu, abafise ubwenge. Iyo basamye, iyo bavuze bavuga ubwo bwenge. Naco gituma bakiriye ubwo bwenge bw'Imana ari Yesu. Iyo basamye nta kindi kintu bavuga, ururimi rwabo nta kindi kintu rutanga, ururimi rwabo nta kindi kintu gisohoka mu kanwa n'ubwo bwenge twahawe. Bego bwenge urabufise. Rero naciye nibuka mwene data ariko aratwigisha, nibuka igitango cya 2 ku murongo w'icenda aravuga ngo uhoraho Imana ahameza igiti cyose cy'igikundiro. Reka dore ku murongo wa kangahe gabaje w'umunani. Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rwo mu buseruko, arishiramwo uwo muntu yabumbye. Umurongo w'icenda. Uhoraho Imana ahameza igiti cyose cy'igikundiro kibereye kuribwa. Igiti kibereye kuribwa. Urazi ko ntari bwabone ko iki giti cyoco kibereye kuribwa, cyaremwe kibereye kuribwa, ariko cya giti kibiri ciza umuntu yabonye ko kibereye kuribwa inyuma y'ukumvira Satani
inyuma y'ukumvijwe rya Satani niho yabonye ko kibereye kuribwa. Ariko hari ikindi giti cyari kibereye kuribwa, ari uko caremwe kibereye kuribwa. Cya giti kimwe kibi n'iciza, coco ni caremwe kibereye kuribwa. Ariko Satani amaze kwinjira mu umuntu yaciye abona ko kibereye kuribwa. Ivyo bintu bitumye ico giti nukuvuga biremwe na Satani, ariko iki giti gihawe kuberwa kuribwa, niko caremwe yahuri Imana. Haleluya. Ariko usomye mu gice cya gatatu tubona umuntu ngo amaze kumvira Satani ivyo amubwiye, yaciye abona ko ca giti cari kibujijwe kibereye kuribwa. Abona kibereye kuribwa. Mu Kirundi niko havuga, naza kwagenda muze kuhumviriza. Naho nogomba ngacagarukira, simabango nane ngo byabindi ko nabivuze, byabindi ni byande. Mwe muyeri byamaye ngo dusangire ivyo bikenewe. Hepfo. Haleluya. Haravuga Uhoraho Imana atunganya itongo muri Edeni mu ruhande rwo mu buseruko, arishiramwo uwo muntu yabumvye. Uhoraho Imana ahameza igiti cose c'igikundiro kibereye kuribwa, ameza n'igiti c'ubugingo hagati muri iryo tongo, ameza n'igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi, arema n'igiti kimenyeka ciza n'ikibi. Mubise ibiti bitatu ku murongo wa 15. Uhoraho Imana ajana wa muntu amushira muri iryo tongo ryo muri Edeni ngo haririme kandi arizigame. Uhoraho Imana barira uwo muntu ati, igiti cose co muri iryo tongo ukiryeko ukugomba. Yari yemerewe kurya ku giti cose uko agomba, ariko hari kimwe yarabujijwe. Ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokiryeko, ku munsi wakiriyeko uzopfa ntakabuza. Bisigura ngo umuntu mu biti bitatu byari byaratewe muri iryo tongo, byari byarashizwe muri iryo tongo, umuntu yari yemerewe kurya igiti uko agomba. Ibyo biti yemerewe ni biti bibiri, hari ibiti bitatu, ariko kimwe nico yarabujijwe. Ariko ikindi giti cyose kiyaho muri iryo tongo yari yemerewe kukirya kiretse kimwe. Bisigura ngo igiti kimenyekanisha ikibi n'iciza nico yarabujijwe kurya, ariko igiti c'igikundiro yari yemerewe kukirya ngo kandi cari kiberewe kuribwa. Igiti c'ubugingo yari yemerewe kukirya, ariko ntiyahisemwe kurya ku giti c'ubugingo, yahisemwe kurya ku giti Imana yamubujije. Ndaza kubereka umutegukazi. Anacho gituma abantu batanga ibintu bitavuye kuri ico giti c'ubugingo, muzosanga batanga ikindi giti, kandi igiti batanga, udatanga igiti c'ubugingo atanga ca giti kibujijwe. Kwera uri igiti c'ubugingo nyene aca rye no giti c'igikundiro. Iyo tuvuze ngo igiti c'igikundiro nyene aca gira imbuto z'igikundiro. Naribuka bene data rero twako turasenga mu kanya twayivuganye, sinzi twako turagira discussion nyene bambaza ibibazo ku nyigisho mwene data Clarisse yatanze. Harambwe atari ko harya none hari kintu tutumvise neza. None iki giti bamaje igiti sinzi ukuntu ncenda bizanira, barambwe ati none ico giti c'igikundiro ni ikihe, umuntu akirya guta gifita guta. Nca nibuka amagambo ari muri Daniel gice ca mbere, aho tubona Daniel na bagenzi be bahisemwe bagafata umwanzuro umutima kutazokuyanduza ngo barye indya z'umwami. Umurongo 8 burya kutarya kiya giti by'umwami bari bahisemo kurya ku giti c'ubugingo, kuko bari bemeye kumvira, bari base kumvira ubundi mwami ashushanya umwami w'ukuri twe twizeye. Niba hepfo gato bacavuga ngo baciye batona ngo bagira igikundiro. Wumva kivuye, mwumva atari urubuto rw'igikundiro kuri ca giti. Abemeye kumvira Yesu barya no kuri iki giti c'ubugingo igihe batari igiti kibujijwe. Hepfo rero haravuga gute? Haravuga ngo umurongo wa 3 kugira ngo twumve hahandi ukuntu ca giti cagiye kuryoshe kuribwa. Inzoka yarusha amayeri ibikoko byose byo mwishamba Uhoraho Imana yaremye, ibaza uwo mugore ati, mbega ni iby'ukuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe muri iri tongo? Arabeshe, na kimwe. Kandi yabemera ibiti byose kiretse kimwe. Umva Satani yagomba kuzana ca kindi kimwe ciwe wenyene ubwiwe barye kuri we, ngo na kimwe. Aho ntujubesha wewe, na kimwe. Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyamwa ku biti vyo muri iri tongo turemerewe kubirya,
ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubirye ko canke ngo tunabikore ko kugira ngo ntidupfe. Turemerewe kubirya none ko utariye ku giti c'ubugingo. Turemerewe kubirya. Waza ko abantu bose ubutumwa bwiza bw'umusaraba, ubutumwa buva kuri ico giti c'ubugingo hari abantu babuzi, ariko kugira ngo waburyo wongere wabutange ntibashobora. Kubera iki? Hari inyungu batagomba gushira hasi, hari ibintu batagomba kurekura. Hagati none nitwabivuga tuja dobe bizogenda gute, nzoba gute, nintabwira abandi bakemera kudatanga ibyo ku giti c'ubugingo kubera ko batinya. Waza ko batabizi, barabizi ko bemerewe kujya kuri ico giti, barabizi, ariko bahitamo kurya ku giti babujijwe. Kubera iki? Iyo nzoka yishura, iyo nzoka yishura umugore iti haba namba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwakiriyeko amaso ye azokwihweza mukamera nk'Imana ku byo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa. Wabonye ibi bintu by'uko giti kibereye kuribwa bikuye he? Karihora kibona akabona kirabujijwe, ariko aka kanya abonye kibereye kuribwa. Naho bwa bundi yamaze kurya kukirya suku camura no kuvuga yari Satani yamaze kumva ijambo ry'iwe araryakira, kubera ko yumvise ko azocamera nk'Imana. Kumuzamura umuntu, kumushira hejuru, kumukura mu bukene ukamugira umuntu akomeye, kumukuraho abantu bamuvuga umuteretse ahantu atazosora kuvugwa data wanje, kumukura kugenda n'amaguru agendeye mu modoka, kumukura mu nza kose yubatse inzu iwe, kugendera mu ndege, kuzamura umuntu. Ico giti abantu bamaze kubihabwa baca babona ari byo bibereye kuribwa. Mu biti Imana yari yabahaye kimwe conyine cyo cari kibereye kuribwa, ariko twumvise c'igikundiro, niko twumvise, niko handitse. Ikindi cyari kibujijwe, kandi Adamu yari azi ko kibujijwe, ariko amaze kwakira ijambo rya Satani kera, igiti yakiriye acumba rya jambo rya giti yari Satani, abona kibereye kuribwa, citegereje abona n'icukwifuzwa. Ngiye mu Kinyarwanda ariko bavuga abona n'icukwifuzwa, ariko kare nticyari cukwifuzwa. Niyo mwari muzi kubera iki abantu bose iyo bavutse tuvuka iby'Imana ibuza ari byo kwifuzwa. Kubera iki abantu bose n'abana bato uko bavuka muzi ko ntituba abanyabyaha uko dukoze ibyaha, murabizi ko tuvuka turi bo. Abantu bose n'umwana mutoya kibato, ibintu ivy'Imana ibuza biba ari ibintu bikwifuza, bikunzwe, bibereye. Siri jambo so umutima tuvukana. None Adamu yakuye kwa Satani yaraheje kumuha, ntubona ko ibyari bibujijwe byahindutse ibimeze neza, ibiryoshe, ibibereye kuribwa. Kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho. Hari igiti cyo kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura ku byo camye arabirya, ahakona umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Anagomba kugira ngo mwumve ko abantu babesha ko atari kumwe n'umugore wiwe, ngo naco gituma ngo nuko ngo yari yamutaye ngo ntibari kumwe aho batari bahagararanye. Ndagomba kugira ngo twumve iki kintu. Mbega urya ku giti cy'ubugingo? Mwene data yigisha avuga ngo ururimi, umunyabwenge, ururimi rwiwe ni igiti cy'ubugingo, ibyo avuga biba igiti cy'ubugingo. Impamvu abantu bahitamo kurya ku giti atari cy'ubugingo nuko ibyo bindi biti bibazamura. Ukirye nawe uzocumera nka kirye, ruzosira kuba hasi. Akira urye igiti gituma muzamuka, igiti gituma muba hejuru, igiti gituma muba abantu bakomeye, igiti gituma muba abantu b'igitangaza, igiti gituma muba abantu b'ibyamamare, igiti gituma muba abantu badasanzwe. Kenshi ubutumwa buvuga ibi muzomenye ko ari ubutumwa butava ku giti cy'ubugingo.
umuntu yahise kutajya ku giti cy'ubugingo kandi acemerewe. Umuntu yari yemerewe kukirya uko agombye. N'ubu turemererwa kurya kuri icyo giti cy'ubugingo uko umuntu agombye. Ubwo butumwa burahari, ariko ni bake babwemera, kuko bagomba ubutumwa buza kuborohereza. Bagomba kurya ku giti, igiti kibazamura. Bari bemerewe kurya ku giti cy'ubugingo. Imana ishimwe kuri iryo hishurirwa mwene data yahawe. Numvise ntobandanya, nanjye ntababwiye uko numvise ndabihawe. Ariko yaravuze indirimbo zikaze, nicyo ngomba kurangiriza ko nje nsenga. Avuga indirimbo zikaze atari igihe yaririmba kumva n'ibyo ukunda nk'indirimbo 38 ati mvugutira kandi uncure. Bene data, dufise ikibazo, indirimbo tuzisubiramwo ariko ntituziririmba. Naco gituma kenshi turimba indirimbo twarepese. Dufise imyanya yo kurepeta cyane, tugafite imyanya mito yo gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Naco gituma durepeta indirimbo z'abandi, nta nizo duhabwa. Kenshi kurepeta turirimba indirimbo kuko twarepese. Naco gituma kugira umuntu aririmba avuga ngo warepese, utarepese ntuze ngaho, kuko harimba barepese. Kenshi urasanga turimba indirimbo turepeta, iyo tuvuze kurepeta dusubiramwo iby'abandi. Ugasanga indirimbo turiko turayisubiramwo, bwa buri twe ntituyiririmba, turirimba ivyaririmbye uwundi. Turiko turaririmba ivyaririmbye uwundi, turabisubiramwo, ariko twebwe ntitwabiririmba. Bene data, tuzohore turirimba. Ndakunda indirimbo zo mu gitabo nk'uko Clarisse zimwe zidusangije. Nizo ndirimbo, iyo ndirimbye numva nezerewe kuko zintunga urutoki. Ni indirimbo zituma zibangamira kamere. Ni indirimbo ziri umusaraba Yesu yikoreye, nkabona n'uwo nkwiye kwikorera. Ni indirimbo ndirimba nkabona ahantu haragera. Koko uraririmba ngo mvugutira cyangwa urabikwepa. Tukako turasenga na bene data hamwe mwanya uwo twari kumwe. Hanyuma turiko turaganira, sinzi ikintu caje, nsanga impamvu abantu kenshi batinya kuririmba izo ndirimbo. Hari indirimbo mbenga twarimbye ryari, hari umunsi twaririmba duteranye nabo, ivuga ngo umuntu yereka asaba ngo yezwe, ngo atunganywe, ngo icyo ashaka n'umutima wera. Jesse ngunda gufata indirimbo, aravuga ngo ndagomba ko ngo mukoza kwikarabira, ngo nambara umuriro, nambara amazi, ibyo bintu byose bikoresha, ariko ntunganye. Yisabira n'umuriro. Ati ni ryari umuntu ashaka gushika yisabira amageragezwa, aho yisabira umuriro. Ndavuze n'igihe naciye nabahereza akaroro k'umudamu abyara. Madamu wandavyibuka byaye umwana wa mbere, kwera ukubabara ariko arabyara. Yaravuze ngo n'uwanyuma sinzosubira. Yaba ari ahantu twari kumusinyisha, yari gusinya, hama tukabwira ataha ko ari wasinye ngo ntazosubira. Yarabwiye mama niwe yari yamuherekeje ati sinzosubira n'umwana wa nyuma. Ariko haciye iminsi umwana amaze kumubona, urabizi ko Yesu yanabivuze mu butumwa bwanditswe na Matayo na Yohana 16:19-20-23 avuga ngo ibisenye biraza bikababaza, ariko iyo umwana amaze kuza umunezero wakwica, kuko umuntu abaje mu isi uko yose umwana, uko umwana akura yumva ashatse uwundi. Rero kwifuza uwundi mwana bisiguye kwifuza byabise. Ntibikunda kubise, ntushaka gushaka umwana udaciye mu bise, mu wabaro. Iyo tumaze guhabwa gusa na Yesu, iyo tumaze guca muri ayo magerageza akadutunganya, tukahabwa imbuto z'ugukiranuka dukuye muri ibyo duriko turacamwo, kenshi izo mbuto iyo umaze kuzihabwa ukazibona birakunezeza, ukumva ukeneye kuguma uzihabwa ku buryo udatinya gusaba ibise, kubera ko nibyo biziguha. Mu bisanzwe kwifuza umwana no kwifuza ibise. Ni naco gituma uzosanga muri ibyo bango mvugutira kandi uncure, nuko bari bamenya akamaro ko gucugwa. Iyo amaze kuvugutira agacugwa, hari ubwiza ahabwa butagereranywa n'ikintu na kimwe cyo ngaha ku isi. Yemera guheba ibyo afise aha ku isi, ariko agahabwa ubwo bwiza. Yemera kwemera guca mu bikomeye akanabyisabira, ariko agahabwa ubwo bwiza. Ndagushima Mana kongeye kutwemera gusangira ijambo ryawe. Kiri cyo gihe tugomba kurya ku giti cy'ubugingo kugira ngo twambare ukwera kandi tube maso, aho uje gutora umugeni natwe uzosange turi maso. Yavyo nifurije umuntu wese muri twebwe biragatsindwa kuzosigara twarumvise amajambo y'Imana nk'aya twumva.
by'ukuri dusuke ku mwuka wera abana yaduhumura amaso y'umwuka, abana yaduhumura amatwi y'umwuka, twumve kandi hejuru yo kumva twumve, tugaragaza ukwera muri iyi si y'umwijima, tugaragaza ukwera muri iyi si y'umwijima. Muri iyi minsi tubaho ku ruhande batoranijwe, abakwizeye by'ukuri bigaragare ko bakwizeye badasa n'abandi bose ariko batandukanijwe n'abandi batafite gahunda yo kuva muri iyi si, kandi tubashira ubutumwa bwiza dusa nabwo, ntitwigishe ubutumwa bwiza nk'inyuguti atari ubuzima, utwemerere ubutumwa buduhindure duse nabwo, uku kuri kuduhindure duse nako. Icece nipfuriza umuntu wese muri twebwe utagira ubuntu bwo kukwizera, umuhe kukwizera, komeza bera bose batandukanye aho bari mu bice bitandukanye by'isi, abantu bahe kumva ubutumwa bwiza, baze kuri we nk'umutwe, twiteguye kumva impanda, kuko turi hafi gusezera iyi si, turi hafi gutaha. Abataragira ubuntu bwo gukizwa bagirira ubuntu, bazane bakwegesha umugozi w'urukundo nk'uko natwe wabidukoreye. Uzi ko twakirijwe kubw'ubuntu, si inkomezi zacu namba, nicyo gituma dusengera n'abandi benshi kugira ngo bagirirwe ubwo buntu. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senzemwo, amen, amen, amen. Nimwamenye ibyo muzamuhiriwe nimwabikora. Ni mwene so Bosco dushimira Imana, ndabakunda cyane, bye bye.